Igihe yari karagira ico bita conférence de presse umukuru w'igihugu yari yemereye wenyene ko CNTB yakoze amakosa ikiha ububasha bwo guca imanza ariko ivyo bisanzwe bifise amasentare. Rero kubarenganijwe aribo bitwikwitare victime bategerezwa kuzoshobora kwitura sentare bita cour administrative isanzwe iraba amatati hagati ya leta n'abanyagihugu kugira bashobore kuraba ko boronka agateka kabo ivyo banyazwe bakabisubizwa bakagira agateka kabo kakubahirizwa. Rero leta niyo ibifise ubwo bubasha nico gikorwa nico no kwita devoir cyo gusubiriza mu mateka yaba abo bantu bose barenganijwe n'uwo mugwi wa CNTB ujejwe gutunganya ivy'amatongo n'amatata arimo, kuko turavye nico bita mu mategeko principe de la continuité de l'État naho ho bari ko mareta yandi ivyo vyatanguye kuba nabi n'umukuru w'igihugu abariho akurikiza amategeko kugira abo barenganijwe bashobore kuronka agateka kabo.